Amahoro mwese bakunzi ba Ghost TV, turabaye ikaze mu kiganiro ingabire yawe ubutunzi bwawe. Nkuko mubibona, nibaza ko mubona ko ntari jenyene, ndi kumwe nabo tuzakorana kino kiganiro abatumire. Hari musanzwe mumenyereye tubazanira umutumire umwe, ariko no munsi twahisemo ko tugira ikiyago kandi kiza kuba gishimikiye cyane ku mpamvu zitandukanye z'ingabire ashobora kuba afise. Ari nayo mpamvu mubona natumiye abantu babiri baraza kugira umwanya wo kwidondora batubwire ibitandukanye. Nezera neza ko kino kiganiro kiza kuba kimwe mu bishobora gutuma ushobora gutera imbere bisumbirije uko wari wibaza kandi ushobora gukuramo ikintu gishobora kugufasha. Reka rero mugabo ntatevye ndabakire ntangurire kuri uno ari hano impande yanje yitwa Dieudonné, ariko mbega izina ryawe y'ikirundi ni Gitonzi. Dieudonné Gitonzi. Usanzwe ukora iki? Ingabire yawe ni iyihe by'ukuri? Bajije gukora ikizomba bingora, ariko ndi umunyeshure niga amategeko mu mwaka wa mbere muri kaminuza y'u Burundi. Mbavuye ivyo rero ndi umucuranzi. Uravuza? Yego. Uvuza icumi kihe? Igitari. Yego. Mbega amategeko n'igitari hari aho byo bihurira na gatoyi? Birahurira cyane nuko mu gihugu cyacu bitaratera imbere, mugabo mu kinyamazo yacu bita droit d'auteur uko bice bikera. Okay. Hano na office umusore wundi yitwa Kent, ariko izina ryawe y'ikirundi ryo ariri kugira ngo ariko adukurikirana bamenye ngo ninde. Ni muhinzi w'intore Kent. Nawe usanzwe ukora iki? Ingabire yawe ni nanje icyo asanzwe nkora, naje nsanzwe n'umunyeshuri niga iby'ubutunzi mu wa mbere muri kaminuza y'u Burundi. Hama abandi y'ibyo nkaba asanzwe nkunda n'ibintu byo gushushanya, ari byo nkora cyane. Umva ni nk'akazi. Okay. Yuko yatubwiye ngo umucuraranzi, nibaza yuko navyo nyine ubikora urabikunda kandi bisa. Okay. Rero uno munsi igituma twatumiye bano bantu, turakunze kubona cyane ko hari kibazo gihari muri kino gihugu cacu, aho usanga umuntu afise ingabire ariko ugasanga biramugora kuyihindura mu butunzi canke kugira ico bimubariye cyane. Hari n'abataba bazi n'ivyo arizo, mugabo ugasanga nubwo boyimenya hari ibintu byinshi batuma badashobora gushika kure. Ariko rero bano twazanye no munsi aho bageze, nibaza yuko Dieudonné aho ugeze no mushobora kuvuga uti je nuwo nkubita ntashobora kureka gukuza. Cyo kinge na Kent no munsi wo kugira ngo uhebe gushushanya ni nkaho yubakwisha nayo bafatiye imbugita. Bisigura yuko bano turi kumwe no munsi si babandi tuvuga ngo bariko baragerageza kwitora, baramaze kumenya ico bashaka, ico bakeneye gushikako cyane ico bakunda ingabire yabo. Ariko rero jewe mfise ikibazo gitoya, kumenya ingabire yawe. Nko kuri wewe wavuze ati ndacuraranga, byagenze gute kugira ushobore kumenya ngo ndazi gucura, nafise ingabire yo gucuraranga? Si ikintu kigoye ku buryo bwo umuntu ariko arakurikirana no musi tabafise iyo ngabire atobaze ko afise iyo ngabire, nuvuga ati ni ikintu kitabaho. Notangura kuvuga kumbure ingene vyanjemo canke ukuntu natanga kwibona. Je natanguye gufata igitari bwa mbere mfise imyaka 12, ndavyibuka mu w'indwi. Yego. Ndi mu mwaka w'indwi niho natangura kubona yuko mfise bwa mbere na mbere impano yo kuririmba. Urumva ntibyatanguriye mu gucuraranga? Oya, byatanguriye mu kuririmba. Yego, kuko hari ukuntu wasanga ndi jenyine ndiko ndaririmba. Hama rero haragera igihe ndabona umuziki, ndatangura kumva umuziki, ukabona ko ndawumva cyane muri jewe, nkumva ingene bawupanze, ingene bawuvugije. Hama rero ndahura n'igitari ndi mu mwaka w'indwi. Ndibuka hari kuri journée yo kwishura nshiga amashuri ndi muri secondaire. Ya misi mikuru ihora iba ku mashuri. Yego. Hama haba umwana umwe yakiri muto, yari mu 9, kavuze igitari vraiment. Umva ratangara. Biragenda. Byari ibintu biryoshe, bibereye ijisho. Hama ndamwegera, ndamugakumbere mbega byagenze gute ubwikimenya mbya je nakimenyeye muri église. Ntangura kwibaza ibibazo mbega jewe
kugira umunsi umwe nzoririmbe mvuze gitari ngire nkabijya canke ngire ibisumba bijya nuko rero bija muri ubwo buryo ntangura navuga kwiyenteresa kubikunda cyane yego ntangura kubikunda cyane hama rero ndagira chance ndagira ibakwe ngira umuntu yari umuntu sinzopfa ndamwibagira ejo n'ubundi hamwe nogera ahantu ejo bundi muziki nkagira ahantu yitera imbere sinamwibagira ko niwe yampaye novuga inkabuzo yego n'umuntu yakora muhira umukozi wo muhira yego vraiment umukozi twari dufise akabotike niho yakora kugira rero umucuraranzi rero numvise ariko aravuza iminsi yose nkaho ibyo ndimwo nkabandi ko ndamwumviriza nko kumwumviriza neza ndamubwira ngo nshaka unyigisha naragenda nkaraba ibyo ariko aravuza nkabona ibintu ngena afata igitari ku ntoki bikankara ubwenge nkoma ndaba hama hagiye yahejeje nkaca ntora nanje nkagomba kubisiramwo bikana kuwa amazi nkabisubiramwo abantu b'igitari intoki mu minsi ya mbere zaho guturika ndavuga ati nje ntazo nzotora nkabiheba nk'indwi nka zibiri nkasanga nabisubiyemo ego haragera igihe abonye yuko ndabikunda kaza arambwira ati aha rero fata ufashe do acaranyigisha manote sinzi amanota ajya y'intango amanota y'indirimbo ajya y'intango ku gitari aho do re mi fa so maze kumenya ivyo ndabona yuko mfashira inota nshobora kuririmba ururirimbo kanaka nari mpejeje ibisigaye byose nkuva gushaka ubu mva shuharu imyaka iheze nimba ashoboye kuvuza gitare solo canke gitare bass canke acoustique ibisigaye byose nje navyigishije ego nkuko rero natangwe ndagenda ndabona uke yuko impano ko muri yari iwanje hari hasigaye gusa yuko ariko none uvuze ngo baragufashije hari umuntu agufashije kumenya ingene ubifata yego ivyo sinobisi ariko nk'iryari wamenye ngo ni ingabire yanjye by'ukuri uvuga ati hano onye sindekura asha aho rero aho no bivuga neza maze kuja muri interna mu mashuri ishuri ry'indaro mu 12 niho usanga uri umwe nyene uri wenyene usanga bivuza ari wenyene ngumbone cyane yego oya ni handi ugenda kw'ishure kumbure razi abantu yego ugasanga hiyo nta muryango rero canke nta bagenzi bashasha bariyo yego igitari carambereye umugenzi ndakibona noneho cane sinzi ngene bivuga gusa urumva naragize kumbura ubugenzi ntashobora gutahura ku buryo nk'indwi yose iheze ntavugije gitari yego vraiment ndabona yuko ico kintu kirarengeye ivyo noba nipfuza gushika ko ngo nzomuririmbye mugabo nkabona yuko icumba kuvuza ari byo twara umwanya munini umva umengo urabikunze gusombya kuririmba ego cyane ego Ken ibi navuze Diodone binavuze minaye kwibaza ubu yavuze ko yizi gitari bya bindi byuko hari umuntu yamufashije ariko rero mu gushushanya na je nakuze shushanya ndibuka ko nacapa inzu tagira kimugabo mbona mega radio kweli sinobesha acende kura kubera atari kwanje nawe umeze nk'uyu byahoranye nuko aronse umuntu uwo muntu kw'ishure yabonye avutisha gitara ngo abigira gute acongera ahura n'uwundi amufasha mbega gushushanya nawe wamenye ryari ko ari ingabire yawe tukuruvuga ngo iyi ni ingabire yanje sinorekura ego jewe nataguye kubimenya nkiri muto cyane nkiciga muri ijya myaka itangura nyine yo mu mashuri y'intango urabona nk'uko hose abivuga ati twaracapa twese mugabo turacapa bijya by'imizingi gashiraho nuko urabibona bijya nyene hama jewe ibuka nkiciga mu mashuri y'intango twarigiye ku bintu bita ama-image amashusho umva twarasubiramwo byari mu gifaransa nyene nimwe byo mu myaka ya mbere n'imyaka ngaha rero je ndasanga ku ruhande yaho twari ko turacapa waba ari kuracapa nyene ibindi bintu bisanzwe usanga ndiko ndasubiramwo tuya ducapo
rero nkaca mbona abandi bana baradukunze ugasanga hariho n'abandi nabo nyene barakunda gushushanya ego hama akantu nibaza noba dusa n'abatandukaniye ko gatoya jewe novuga yuko ubu nimba nshobora gutonda ku ishuri novuga ko nko gucapa nivyo bindeplasa nivyo bimfasha ego nivyo bimfasha utwo nkenera tutari duke mu buzima nubwo aho nifuza kuzoshika narashika ubu hama utuntu nza ndakora natwo tutama amahera bijanye n'ivyo vyo gucapa ni ibintu vyo kwankadra nk'abandi gufasha rwaruka ruba nyene kwifuza ivyo vyo kumenya iyo mpano yabo kwirondera rukaraba nimba ari ivyabo n'abandi nyene bifuza nyene gushika ahandi hantu kurundi rugero ego uwo mwanya nawo biraryohera cyane kuko nanje ndumva nezerewe wewe uvuze yuko umva ntuze Dieu nawe yavuze ati jewe ndakamisha neza ngo ndabishikemo neza uvuze yuko kwiyunguruza nyimba uja kwishuri aribyo bikubeheje womenga ubuhembwa nko ku kwezi canke hariho nk'ibintu ukora uvuga uti nko ku kwezi nyagashobora kuronka amahera nkaya naya bivuye mu gucapa none ubwo rwego warageze ko gute jewe uko noba narabigezeko kubera ndakunda gucapa ibintu bitari bike haba nk'abantu bagira ubugeni nkagira gucapa mu bugeni hagati ariho bari canke ni bya bindi byo kubacapa hanyuma kubacapa bakabaha amakado benebu ego n'ivyo birakunda kuboneka cyane birakunda kuboneka katari gake nko ku kwezi ushobora kuronka nk'abantu bangahe bashobora gusaba kubacapa nko ku kwezi ndashobora kuronka nka 2 canke 3 abo nawe urabakabira bimwe bikwiye ku buryo bw'uko abantu beza kurikira bimeze neza kuno biba bimeze kubera biratwara akanya katari gato ikintu ukora aho nyene ucugenda uhejeje kubera birasaba ubuhinga butari buto kwitonda kugira neza nyene ku buryo isura y'umuntu iza kuza imeze neza nyene kurya bayiguhaye ego canke nkaba nagize amadekor mvuga byo gushariza ahantu canke kumenyekanisha ibyo bakorera ego n'ayandi matablo agiye atandukanye ushobora kuronka amakomande yayo ego ivyo camara umwanya mbafise wo kubikora hari n'igihe usanga muri iyi minsi harabonetse byinshi umwanya waragabanutse ndashobora guca nikora ku bandi bagenzi banje hari abandi bagenzi banje basanzwe babikora canke jewe nkasanga jewe nta bantumbereye kenshi ariko ugasanga hari umugenzi batumbereye ari benshi nkaharonkera ego nuko bica asanga byagenze kuje ndashima urumva wovuga uti vraiment ndafise ahantu ngeze bishobora kundihira ayo kwiyunguruza kubaho n'utuntu duto duto ariko rero n'ubundi ndahagaruka ahantu muri yiga mwese mwambwiye ko mwiga kuri kaminuza y'Uburundi icambere ni giki kibagora sinaza yuko biborohera yuko mwiga mufatanya n'amashuri ariko kandi hampande yiye turakunze kubona abantu bafise nk'ingabire yo gukina nk'umupira akaca kina umupira hamwe no muhira yongera ati twahevye n'ukuri twahevye nkawe Diodore aho ugeze ishure hamwe n'ingabire yawe ni byajanye gute canke bijana gute kuko n'ubundi uracabikora yego kujana umbaje byajanye gute byakugoye ntibyigeze bingora cyane wadubaguye mu mashuri asubiramo Imana yaramfashije sinigeze ndubura kugitangura amashuri mu kuvuga bigaruka hahandi kuri ryahangira uba wihaye hari ico bita mu kinyamazuru guprioriza kumenya ibyo ushira imbere umva ushobora kuvuga ati muri uno mwanya n'iryahangiro wibuka avuga ati muri ino myaka 5 iri imbere cyangwa mu myaka 10 nshaka kuba meze uku naciye muri izi nzira n'izi ariko bishobora gutuma kuvuga ngo ndabishize imbere bishobora gutuma yangabire yawe isubira inyuma aho ni rero yuko bivana n'ihangira uba wihaye iryo hangiro niryo rigufasha kumenya ingene ushobora gutwara ivyo bintu
ukabitwara rimwe ari bibiri no kuvuga ubuzi yuko nka jewe mbanzi yuko muri jewe mbanzi yuko igitari kirafise umwanya wacu ntigitegerezwa kunyibagiza amashuri siko nkibuka kandi ko ndi mu Burundi haracagoye igitari cyo wanje ntikizonshikana kure ku buryo kumbure bicika nk'ubuzima Imana impezagiye ikampezagiza urugo avuga ati urugo ruzobeshwaho n'umuziki no nico gituma rero kubera ko udashobora kwizera ko uyu muziki wawe guti jewe ndaho umwanya ukwiye kubera Ingabire yategeza kumbe wanashaka muri je ndavuga ati muri jewe bizombesha urumva ariko ibigukikuje urashobora uri umuntu nawe urakoresha ubwenge wawe nyine ukaraba ukavuga ati haracari ikibazo none bigenda gute ko wumva ko ari ikintu kizokubesha mugabo ntugire umwanya usumbirije ico ubona ko kitazokubesha mbega n'izihe nzitizi zituma udashobora kuba umwanya munini iryo shure n'ivyo ni ryiza ariko none nkuko wavuze ati je ndabibona ko biriko ryombesha mugabo mu bindi biracabo ni igihe kigoye ku buryo bwo kuvuga ati ngaha ategereza kwitaba n'ishuri inzitizi ya mbere ni uko ubanza kubona gukurira mu muziki kumbura ukabona yuko atarabambutse abari ngaho muri za Kenya mu Rwanda canke abagiye Buraya ukabona yuko abakiri ngaha hari ibintu bikibagoye ego je ndashobora kuba mfise kumbure ubundi buhamya no banzanye canke ikimugabo utegeza sinoba ndumwe yego si jeje nyene mugabo ikintu je nguma mpagaze ko nuko mvuga ati sindi muri wa mugwi wabagomba kuba bahanzi kumbura cyangwa kumenyekana cyane je n'ukuntu nzi mvuga ati je muri jewe ko Imana yampaye rinojwi nshobora kuririmba ikami intoki zishobora kuvuza igitari ndashaka ivyo ngomba kubwira abantu ubwo butumwa ngomba gutanga kumbure nzobucishe muri iyo nzira ego Kent avuze ati hategeza kubaho ihangiro canke intumbero canke iyerekwa wiha ariko none wewe uho wabibanye kuva kera nka hamwe byari gushika ukagabanya gucana ntacyo byari guhindura nare mbewe nawe ku ruhande avuze ati jewe sinigeze bingora ku ishure biga kuri Université y'u Burundi canke kaminuza y'u Burundi bisaba kandi kuba waratoye ikibazo ca leta kwa tuzi ko wabitanguye kera kunasomya na Diodo ibyo bintu bijana gute jewe ubwa mbere nk'ikiga muri ayo mashuri y'intango nkitanga ibintu byo gucapa je n'ivyambereye mbere nuko uvuge ngo nta namwe nigeze ndubura byarakugoye je byarangoye nkiri mashuri wa kabiri wa gatanu ndibuka ko nasibi ariko sindibaza ko no gucapa si cyo kintu cigeze kibituma cyo byari izindi mvo zitajanye n'ivyo ariko novuga ni kuri ico kibazo kugira umuntu ashobora kubifatanya nka jewe ruhande rw'iwanje navuga nti ufise ihangiro biba ari vyiza gusuma kandi jewe ku bwanje nafashe aya mashuri iyi kaminuza y'u Burundi ndiko nakurikiranye ivyo bintu by'ubutunzi nuko nari mbona ahubwo ivyo bintu byo gucapa nabijanishije n'ivyo byo kwiga iby'ubutunzi no hava nsanga ariko bikorera ego ndiko ndabikorera ubusa urumva rero birakeneraniye ahubwo gose ku buryo kimwe kibuze nzoba kuri ya hangiro yanje hari ikintu kizoba kiriko kirasubira inyuma mwakoze cyane kwemera ubutumire bwacu kandi nizere ko mugiye gufasha benshi kugira ngo batere imbere mu ngabire zawe wakoze kwitaba ubutumire nakoze nawe kudutumira Kent nawe wakoze cyane ego nje nabashimiye cyane namwe mwadukurikiranye ndabashimiye cyane mwari mu biganiro ingabire yawe ubutunzi bwawe muri kumwe na Divan Dushime naho gutaha Imana ibahezagire